inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yezu yihereranije Petero, Yohani na Yakobo, aduga ku musozi aja gusenga. Hano akiriko arasenga, mu maso harahinduka, ivyambagwa vyiwe vyerade bica ibibatsi. Ngabo abantu babiri bariko baramuganiriza, ni Musa na Eliya. Baboneka mu buninahazwa bavugana nawe rwa rugendo agira arangura i Yerusalemu. Petero na bagenzi be bari baremerewe n'itiro ngo bikangure, barabona ubuninahazwa bwiwe n'abantu babiri bahagararanye nawe. Aho bari mu kumikebanura, Petero abwira Yezu ati, muhanyi, birahimbaye ko tubaha, tugira insago zitatu, rumwe rw'iwawe, urundi rwa Musa n'urundi rwa Eliya. Ntiyarakimenya icyo avuga. Hano akibivuga, haza igicu kirabatwikira, nabo ubwoba burabatekera, hano kibatwikiriye. Muri nyagicu kandi hava ijwi rivuga riti, uyo ni umwana wanje natonesheje, nimumwumve. Iryo jwi rimaze kuvuga, Yezu asigara wenyene. Abigishwa biwe barabibona, muri ico gihe ntihagira n'umwe biganira ivyo bari babonye. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kristu shemeze. Inyigisho y'umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura ku Dominika ya kabiri y'Ikarema mu mwiteguro w'indwi y'urukundo no gusabikanya. Abari bamaze kwemera bose bari bahuje umutima n'umushaha, kandi muri bo nta wagira ngo ivyo atunze n'igwiwe, yamara vyari vya bose. Tubisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane ca 4 akarongo ka 32. Basaserdoti b'umukama bihebeye Imana mwese, bakristo barayike muryango w'Imana, nimusangwe amahoro ya Kristo umwami n'umukiza wacu. Ndabashikirije iyi nyigisho muri kino gihe ntumbereye kubibutsa ko ca gihe c'indwi y'urukundo no gusabikanya kiri mu kugera, kugira ngo mube muracitegurira hakiri kare. Mu nkundira ariko mbanze ndabashimire kukugene mwama mwitangira ico gikorwa, ku buryo buri mwaka mwama mwateye imbere no mu mashikanwa aboneka tugenera za Caritas ku rwego rw'Ekleziya y'igihugu no ku zindi nzego zo muri Diyoseze nkuru yacu. Ni mu bishimirwe umwe wese kuco yatanze, kivuye ku kwemera no ku rukundo afitiye Imana n'abo yiremeye. Bakristo mwese, nitwame dukengurukira Imana yatugize umuryango, tukabicibare cayo ngo tuyagire abandi vyiza yatugiriye mu kudukura mu mwijima, ikaduhamagarira mu muco wakatabonetse. Niyo itwegeranya n'ijambo ryayo, ikatugenera kuzosangira nayo ubuninahazwa, tubone kurinda kumata ku vy'isi, twamize riho agatima kacu ku vyiza bisumbirije twemerewe mw'ijuru. N'uyu munsi rero dukundire ijambo ry'Imana rituja imbere mu kuduha umwizero w'ubuzima bw'ubuninahazwa twimirije, no mu kudufasha kwitwararika gusangira neza ivy'Imana iduha. Mu gisomwa ca mbere twumvise ngene Imana yagendeye Aburahamu sokuru wacu mu kwemera no mu kwizigira,
imuha umuhango w'igihugu n'uruvyaro, kandi yarageze mu zabukuru. Yaramwiyeretse ko ari Imana mushobora byose, ishobora kumuha kurondoka naho yari yarihebuye, akanagerageza kurondera uruvyaro akoresheje ubwenge n'amayeri y'abantu. Aho Imana yamubonekera, yaciye imwemerera n'igihugu. Igihugu n'uruvyaro nivyo vyashobora guha Aburahamu umwizero k'ubuzima bugiye guhinduka. Kukaba nkako ku myaka yari afise we n'umugore wiwe, kuronka igihugu utagira uruvyaro nta siguro vyari kugira mu gihe atawotoranye ico gihugu. Kubera ukwemera Aburahamu yari afise, ibidashoboka mu maso y'abantu byarashobotse kubw'ububasha bw'Imana. Itungo rya mbere kuri Aburahamu kwabaye uko kwemera Imana. Ukwemera Imana ni itungo rihambaye. Dufatiye ku buzima bwa Aburahamu, duca twumva ko umwizero udatetereza, nk'uko mbere inyigisho y'iyi yubile ya Ekleziya ibitwibutsa. Nk'uko twabyumvise mu gisomwa, kugira ngo Imana yereke Aburahamu ko itayaga amasigara cicaro, yamusavye gutegura ishikanwa. Itanure rifumba umwotsi n'igishirira vyaciye muri ya mihindigiti ya vya bikoko, n'ikimenyetso c'Imana yamanutse igatongora iyo mperezwa, igaca isubira kwemeza ko wa muhango yari yamuhaye urangutse, ngo abuzukuru n'abuzukuruza bawe ndabagabiye iki gihugu kuva ku isumo rya Misiri gushika kuri rwa ruzi runini rwa Efurati. Mu kumubwira ivyo, Imana imusezeraniye ko atabuzomwamukako ngo abure ahakika umusaya, kandi ko imuhaye igihugu cagutse. Aha rero niho tubwirijwe guca dutahura ko umugambi w'Imana ari uko atanumwe yobura ahaba ngo abe nk'umwana wo mw'ibarabara. Iyo twitegereje ingene abantu babayeho, two kwibaza tuti, mbega none isi yahavuye yaga gushikaho hari abatagiraho bakika umusaya? Hari abo kwikurayo ngo naho mw'ibarabara ni kw'isi. Ariko koba ari ukwigirisha. Inyishu y'ukuri turayizi, ahakuru biva ku kwikungirako. Namwe murabibona, hari abikwegera ko itunga rusangi bakabigira mbere rimwe na rimwe mu kugunga abandi ngo biyagurire, bigatuma hari ababura iyo baja n'iyo bava. Mwene abo bantu nibo Paulo Mweranda avuze ko atakindi bitwararika atari ivy'isi gusa, bahava bahindura Imana yabo. Ubwo ga mu Kristo ntusigaye usengasenga ivy'isi. Bavukanye mwese, impanuro Pawulo ahaye Abanyafilipi nuko bokwitandukanya n'ab'isi, bakitandukanya n'abagize inda Imana yabo. Ivy'isi biriho ngo bitunga abantu kandi birakenewe, ariko iyo vyibagije umuntu iteka ryiwe n'amaherezo y'ubuzima bwiwe, bicika ibigirwamana. Umuntu yemeye kuganzwa n'amaronko yo ngaha ku isi ntaca asubira kwibanga, n'ubuzima bw'umuntu nyene ntabugero mutwe. Mwene uyo muntu naho yotunga ibingana gute, umengo ntibimubumba, ntasubira gukirurutsa umutima, vyongeye aca atakaza umutima wo gusabikanya n'abandi. Tubimenye mugabo, ivyo biri ku rugero ruteye isoni mu mitima ya bamwe bamwe, ntibibuze urugero biriko muri twese. Nico gituma rero twese dukeneye inema yo guhinduka. Inkuru nziza y'uyu munsi mu kutubwira ingene Yezu yihinduye ari kumwe na bamwe mu bigishwa biwe, iratweretse n'inzira abigishwa babwirijwe gucamwo ngo bahinduke. Murazi ko imbere yo guhinduka
baguma bivugira ibyo ku isi, iby'ubukuru n'ibyo kwigungirako. Ngo Yezu yahitanye Petero, Yohani na Yakobo aduga ku musozi gusenga. Kwemera gukurikira Yezu mu nzira akujanyemwo ahiherereye kuduga ku musozi be no gusenga. Ngiyi nzira ituma umuntu atera imbere mu kumenya no gukunda uwo yakurikiye, bikamutuma arushirizaho kwizigira no kumukorera muri bene wabo. Muri iki kiringo cy'ikarema rero ntidufishe ubusa igihe cy'amafungo, kuko nico gihe cyo kwihererana na Yezu, cyo kumukurikira ku musozi atujana ko bukurengana ibitugora byose, duhanze amaso ubuninahazwa bw'izuka. Iyo umuntu ateye imbere muri uko kwegera Yezu Kristo, niho acaronka umutima wagutse witwararika abandi, nk'uko Yezu wenyine ubwiwe yatwitwararitse gushikaho aduhebera ubuzima bwiwe. Mu kiringo turiko turitegurira indwi y'urukundo, tuzohimbaza kuva ku w'Imana ugira gatatu w'ikarema, tukazoyisozera ku w'Imana ugira kane w'ikarema. Nakaryo dusubiye kuronka ko kumera nka Yezu mu gusangira urugendo gukwemera, ukwizigira n'urukundo n'abantu bose, na cane cane aboro bacu. Ngaha muri Diocese nkuru ya Bujumbura, uyu mwaka w'ubutumwa twawutoreye icivugo kigira ngo dukomeze Eklezia muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Iki civugo caje hageze kandi kirahwanye cyane n'indwi y'urukundo twimirije guhimbaza. Kukaba nkako ikarema idutumurira gusangira n'abandi ivyo dufise nk'ubukengurutsi, kandi kwemera ko mu kugira ako kigoro tuhakura imihezagiro y'Imana. Ntitworeka gusubira kubakengurukira kukuntu mu myaka iheze, na cane cane mu mwaka uheze, mwitabiriye akamo twabateye mugatanga mu byo mufise ku rugero rushimishije cyane. Vyatweretse ko umutima w'urukundo ari wo utanga kandi ko muwufise. Iki civugo cacu rero caje kutwibutsa iyo ntumbero y'ubuzima, mu gihe tuzi ko hari abasiganya abandi canke bakigira basinda bibazwa. Ntukagereranye mu gutanga ngo nuko mugenzi wawe atanze duke, kuko umuntu wese atanga uko angana. Mbe usanga Imana yaguhaye byinshi, none woshima ko ibikwanka kugira ngo nawe utange bike? Ntitukayimanuze. Bavandimwe, nitubimenye umuryango wose wubakwa na benewo, kandi umwe wese agatangana umutima mwiza akengurukira Imana yamuhaye. Bisubiye, igihe cyose tubona hagati yacu hari abantu basa n'abahebwe canke badahabwa icubahiro n'iteka bibereye ikiremwa muntu, ntitwirabire ijya ngo ntibituraba, kuko abo nyene n'ibimana izotubaza. Imbere yuko twinjira muri ubu buninahazwa Yezu yabaye arereka biwe. Byongeye, kubw'ubukristo bwacu turabwirijwe kugururira imitima yacu n'abatari mu muryango wacu nyene, eka mbere n'abataravuka tukama tubiyumvira, kuko natwe tubeshejweho nuko abadutanze kuvuka batagiye bahejeje byose. Urukundo rwacu rurabwirijwe kudushikana kuri urwo rugero rw'uko twumva ko twese dusangiye ugupfa no gukira, ababayeho, abariho ubu n'abazovuka. Nivyo umuvyeyi wacu Papa Francisco atwigisha igihe adusaba kwitwararika gukorera no kubungabunga iyi si nk'inzu rusangi. Bakristo dusangiye umuryango, Diocese nkuru yacu ya Bujumbura nk'uko yama iduteye akamo twese ngo uyu mwaka turushirizaho kwerekana umutima wo gusangira n'abandi ivy'Imana iduha. Nk'uko tubizi, ivyo dutanga mu ndwi y'urukundo, amafaranga, ibifungurwa,
ivyambagwa n'ibindi biragirira akamaro kanini aboro n'abagwayi bacu naho atari bose, kandi biradufasha kugarukira ku bantu baba bahuye n'ibyago bivuye ku mvo nyinshi. ubuho murabona ko hajemwo n'impunzi nyinshi. Intererano yacu rero iguma ikenewe, kandi tuguma tubona byinshi aboro bacu bakenera mu bijyanye no kubungabunga amagara yabo no kwiteza imbere. Muri abo bafashwa n'amakaritasi yacu turifuza kuzobabona umunsi uri izina nabo bariko basangira n'abandi ivy'Imana izoba yabahaye. N'ivy'ukuri ivyo dutanga mu ndwi imwe y'urukundo ntibizokwigera bishobora gukwira abakene bose. Mugabo iyi ndwi y'urukundo no gusabikanya nitubere umwimenyerezo wo gukabura muri twebwe uwo mutima rukristo wo kwama twibuka abakene n'abakumigwa baho duherereye. Uwo mwitwarariko nuba ingendo nshasha ituranga mu bihe byose, kuko urukundo nirwo ruzoturanga hose ko turi abakristo. Imbere y'ukurangiza ndasubiye kubakengurukira cyane ku ntambwe nziza mumaze gushikako. Mboneyeho gusubira kubatumira mwese abasaserdoti, abihebeye Imana n'abakristo barayike kurushirizaho mu kwitabira indwi y'urukundo twimirije ngo intambwe tugeze ko ntisubira inyuma. Nubutumire nifuza ko atanumwe butoshikira, kuko nta udafise ico yoshikanira Imana mu gukenguruka. Twame twibuka ko na wa mupfakazi wo mu nkuru nziza yashimiwe gose kandi yatanze intica ntikize. Udusenge tubiri, kuko mu maso y'Imana igihambaye ari ugutanga ubikuye ku mutima kandi udaheza ibwirizwa gusa. Ndagije ndabifuriza mwese kubandanya mugira ikarema nziza kugira ngo muzohimbaze neza Pasika y'Umukama. Imana nibandanye bampezagirira mwese, maze Bikira Mariya umuvyeyi yamenye gusabikanya n'isi yose ibyiza yahawe n'Imana adufashe twese gutera imbere mu rukundo rutuma dusangira neza ivy'Imana iduha. Bigiriwe i Bujumbura ku igenekerezo rya 10 Ruhuhuma mu 2025, Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura.